Mwari mwasavye muri commentaire ko twogaruka ku makuru ya Balthazar, reka tubiyageko kandi. Muri kino gihe benshi baryoherwa no guhanahana amasanamu ya Balthazar. Ikibazo nuko kenshi umuntu yibagira ivyigwa vy'inyifata ibereye akwiye gufata. Cane mu gihe internet n'imbuga ngurukana bumenyi bibandanya bifata ikibanza gikomeye ku buzima bw'abantu. Hari ivyigwa vyinshi dushobora gukura mu vyabaye kuri Balthazar. Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no munsi. Mwiriwe cane, ni David, nizere ko meze neza. Ikigo ca mbere twokuramwo koba gukingira ubuzima bwihariye bw'umuntu, vie privée, mu gihe c'ubuhinga bwa none. Ivyabaye na Balthazar birerekana kimwe mu bibazo nyamukuru biba mu gihe ca none. Ukutagira urubibe hagati y'ubuzima bwite n'ibishobora kumenywa na bose. Ibijanye n'abo umuntu ahuza ibitsina nabo si amakuru akwiye guhanahanwa hose. Y'ubuhinga bwo guhanahana amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi bworosha ikiyago, benshi usanga babwifashisha mu kuyaga n'abakunzi babo. Hari n'abaca barungikirana n'amasanamu nkabura mubiri. Birashika rero hakagira uwihenda canke akabigira n'impaka, izo sanamu akaziha abandi batari muri abo babiri. Bica birangira bwa buzima bwihariye abantu buca bumenyekana hose. Ku bijanye na Balthazar, asa n'uwahisemwo n'ibigirankana kwifata amasanamu, yirengagiza ingaruka zishobora gutegwa no gukwiragiza ayo mavideo. Uwo biraba neza yobona yuko ubuzima bwihariye bw'umuntu bushobora guhungabanywa no gufyonda kuri bouton rimwe gusa. Rero twiyubare mu bijanye no gusangiza ibintu vy'ibanga vyo mu buzima bwacu. Ingaruka zo kubisangiza zishobora gukwega karambaraye ku basese wagafu. Aho ntituvuze abo baba basangiye ivyo bihe vy'ubuzima bwabo. Ubugira kabiri twovuga ku gukwiragiza ibigwara ku bushake, icaha kitababarirwa. Ikindi kintu gihambaye twokura mu vyabaye ni kirego co kwanduza umugera wa sida n'ibigirankana abo baryamanye. Ubutumwa rero burashaka kugikurikirana ko Balthazar. Mu bihugu vyinshi ico caha bita atteinte à la santé publique kirahanwa. Nico gituma twokwibuka kwikingira misi yose bikenewe. Mu bisanzwe guhuza ibitsina ufise ingwara zandukira muri ubwo buryo hama ntubivuge birahanwa n'amategeko. Ubwa gatatu twohanurana kudasabikanya ivyo vyose tubonye ku mbuga ngurukana bumenyi. Umuntu wese arafise umwitwarariko utegerezwa kumuranga iyo akoresha imbuga hwaniro. Cane imbere yo gukwiragiza amavideo canke ayandi makuru. Hari ibibazo tuba dukwiye kwibaza imbere yo kubikora. Mbega ikisabikanije gifitiye akamara kahe uwo ndagihaye? Mbega yaba ari jewe cerekeye nari kwakira gute ko kirenga imisozi? Mu gihe ca none umuntu wese arafise ubushobozi bwo kuba ubukwiragiza amakuru, ariko ubu bubasha burasaba kugira umwitwarariko. Gusangiza ibintu na cane igihe bihungabanya icubahiro n'iteka vy'umuntu bene ubuzima yiharije ni ivyaha bihanwa. Ubugira kane, umuntu wari we wese yo kwitwararika kudacafuza izina ryiwe muri iki gihe vyoroshe kwandagara. Mu gihe video canke ikintu gisanzwe gishobora gusenyura akazi kigahumanya ishusho y'abantu, ni ngombwa ko dutahura ko nko ku bategetsi ishusho batanga ku mbuga hwaniro idashobora gufatwa nk'ikintu gisanzwe. Ivyabaye kuri Balthazar Ebanga Engonga, amasanamu yiwe yashikirijwe cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ni cabona c'ivyo duhejeje kuvuga. Muri iyi si aho amakuru agenda mu buryo bubangutse cane, birarushiriza gutumirira kugira ishusho atagatotsi, cane abafise amabanga ahambaye. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ibihugu 9 vyo muri Afrika bigiye kuronswa hafi umuriyoni w'incanco za Mpox, ariko Uburundi ntiburimo. Igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari naco kimaze kugaragaramwo abamaze kwandura benshi kurusha ahandi, nico kizoronswa nyinshi. Hafi bice 85% vy'izizotangwa zose. Umwe mu bantu 5 bamaze kwandura Mpox muri Afrika yose ni umunyekongo. Kuba Burundi butarimwo, muganga Ngashi Ngongo ari mu rwego rwa Afrika rwo kurwanya indwara Africa CDC yasiguye ko Burundi butibagiwe, ariko ko hari ivyo bakiriko baravugana n'abategetsi. Umuririmbyi Alvin Smith
ngo ahari hose umutima uguma umwagiriza inyuma y'imvururu zari zabaye hagati yawe na mugenzi we mu mwuga Melanin Boy. Ku wa kane uheze itariki 7 Munyonyo, Alvin yasavye ikigongwe umuririmbyi mugenzi we Melanin Boy kuvyo yamukoreye vyose, aragisaba n'abakunzi b'umuziki ndundi bose. Ivyo vyabaye inyuma yo gutobora amapine y'umuduga wa Melanin Boy kubera ishavu. Kuri uyu wa gatanu itariki 8 Munyonyo, umukuru w'igihugu yarakoranije inama nkuru y'ubutungane Conseil supérieur de la magistrature ngo bagene abashikiriza amanza mu bibanza bikuru vy'urwego rw'ubutungane. Ikindi barabiye hamwe ni ingene hogenwa burundu abashikiriza amanza. Ikindi ni ingene abashikiriza amanza boza baradugirizwa amapete. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.